Yesu ngo arahindukira ababwira ati ikintu kiva inyuma kikinjira mu muntu icyo ntigishobora kumuhumanya. Icyo bikoze cyo mutera indwara nkeya agazikira nibisanzwe, kuko ngo givizaho cinjirana naho kigira gute naho gisohokera bikaba birarangiye. Aravuga ngo ariko ikiva mu muntu nicyo gishobora kumuhumanya. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ababwira ngo kubera ngo kiba kivuye mu mutima w'umuntu. Mu mutima w'umuntu rero ibihumanya biriyo. Yesu agira urutonde arurambika imbere yaho. Ngo amara aravuga ati abari n'amatwi yo kumva nimwumve. Aravuga ngo mu mutima w'umuntu niyo hava ishari. Mureke ndababwira, kaminuza ya nyuma wiga ugacika umurozi wa kweri kweri ni kaminuza y'ishari. Iyo umaze kuronka degree mu ishari uba winjiye mu rwego rw'abarozi. Nimba hari ikintu kibi cyonona umubano gitesha umuntu umunezero kigatuma anikwegera umuvumo uva ku Mana ni ukuganzwa n'ishari. Abanyeshari muhari rero mwigumye, kuko Yesu yavuze ngo mwene abo barahumanya. Mu mitima ngo niho haba ivyiyumviro bibi. Abantu b'ivyiyumviro bibi Bibiliya yatubwiye ngo nitwasanga naho bakoraniye ntituje kwicarana nabo. Satani abiba mu bantu inzankana taho zifatiye, akagomba kwereka abantu ibintu byoteranya umuntu n'uwundi. Yubaka ibihome hagati y'abantu bavukana bakundana bapfana ikintu gikomeye cyane. Satani akamwereka ko uwo muntu ari mubi, kandi wamuraba ububi bwiwe ukabubona cyangwa ukabubura. Iyo ububuze rero nta guseda kuri pression y'ikinyoma, uhagarara mu ruhande gukuri. Yesu ntiyigeze agira abafana benshi wapi, ariko yaraza ati icyo nkora kimwe gusa ninamara kugishikako bose bazoba banje. Hari utakumva uyu munsi kubera ruwunda mu matwi amubwira ibindi, ariko ni wabandanye ukora ugashika kuri ya nsinzi n'icyo uri kurarondera, n'umwe atakumva uyu munsi azohindukira avuga ati ndi uwawe. Rero twirinde gucika intege mu rugendo turimwo, n'urugendo rutoroshe. Duhura n'ibigeragezo, ibihuhusi, imipfunda n'ibindi, ariko icyo Imana gusaba ni kimwe: shikama. Shikama, ushira amanga. Imana ishimwe cyane. Dufise ibyo twabonye. Nabonye abantu bavuga ibihugu byabo neza, kandi iyo neza bavuga uyiravye atayigaragarayo, ariko bahindukira bahakubuza kuvuga ineza y'Iwanyu. Wanayivuga bahagutazira amazina y'ibindi bintu kugira ngo barabe ko wocika intege ubihebe. Noneho ikinyoma cigarura urubuga cyonyene timuhebe. Ukuri n'ikinyoma bizokwama bihanganye, ariko amakuru twarayamenye. Insinzi izohabwa, ibendera y'insinzi izomanikwa n'ukuri. Haleluya. Bwana sifiwe. Twasoma ijambo muri Zakariya igice cya 3. Satani yababajwe n'ibikorwa bya Yosuwa, biramubabaza kuko umunyakibi ntakunda ibyiza. Yosuwa yari umurongozi mukuru, agakora ibintu bikababaza Satani. Umuhisi mukuru w'igihugu cya Tanzania yitwa Magufuli niwe yigeze kuvuga ngo niwakora ikintu ukabona base bawe bagukomeye amashi, ucubanza ugihagarika urabaho wakosheje, hazoba ari ahantu wakosheje. Aho kandi murakumva. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo ugakora ikintu ukumva abansi bakomye amashi, banza uhagarike urabe aho wakosheje. Ariko ngo ni wakora ukumva bari imyoje baridoza,
ngo ujue kwamba umewatwanga kabisa. Ariko niwakora ibintu ukumva abansi bawe barakwidogeye, ukumva abansi bawe barimyoje, ukumva abansi bawe barataka bacafuza ibintu n'ibindi, umenye ngo uri mu nzira y'ukuri gumuhonda ho nyene. Satani ngo ababazwa na Yosuwa, uburongozi bwa Yosuwa buramubabaza, ngo aragenda aricara akora dosi. Mumenye ngo yakoze dosi, ngo arayitunganya neza y'ibirego bihimbano. Imana ishimwe cyane yuko umurementaniza ibyo adakora n'ibyo atiyumvira byose. Akora idose ku buryo avuga ati iki kinyoma iki ingene ndagishonye neza, n'Imana iri mu ijuru nkaja kumurega ibi bintu, Imana iravyemera. Satani ngo aragenda atabuze convocation mu ijuru ku mumarayika w'Uhoraho. Yosuwa bamutumako. Twasomye ijambo ry'Imana ngo marayika w'Uhoraho niho yarari, ngo na Yosuwa iburyo, ngo na Satani ahagaze hehe ibubamfu. Satani ngo aramurega, aramucafuza bikomeye, ngo ku buryo ishusho yiwe yaboneka yuko umenga acafuye ngira no ku mpuzu yambaye. Ngo marayika w'Uhoraho aramwumviriza, birangira Satani yaje kurega, ahubwo ari wafatiwe ibihano. Kuko yatubwiye ati Satani Uhoraho aguhane, kuko uyu wazanye kurega mu ijuru turamuzi, ni gishirira cokowe mu muriro. Haleluya! Ariko umuntu atagusumbya gusenga yo kurega ku Mana gute? Satani aramaramara atahana ibihano Yosuwa, ngo mu ijuru marayika abangwa, ahubwo ngo ni mu mwami ku wundi mwambaro w'icubahiro. Haleluya! Amanukana ikanzu ivuye muri garderobe yo mu ijuru. Nukuvuga bivuga ngo ahubwo yongega ubundi bubasha, aravuga ngo kenyera ugenda ubandanye ubwanze, ariko wirinde Satani ni mubi. Muri ibi bihugu tubana mperutse kubona umugabo w'umukukuruke. Wumve ko umukukuruke ari umuntu akuze. Hari umuntu akukuruka akiri muto. Umuntu w'umukukuruke n'umuntu babona ko inkomezi zose zaheze n'ubwenge butanguye gucurama, babona tundi yo bakizezwe ibintu kuko ntavyo agishoboye. Habashaje aje imbere y'inama nshinga amateka y'igihugu cy'iwabo, arabesha, abesha ku mugaragaro. Sinzi ko hari saa sita mugabo icyo nabonye cyo ntihari mu ijoro. Abeshera imbere y'ivyuma nk'ibi, abeshera umuvyeyi wacu. No kuri uretse gusuzugura n'ukumva ubabaye, naratangaye ingene umuntu yarazwe ko ari umunyabwenge, yarazwe ko ari umuntu yohanura abo bari kumwe, yarazwe ko ari umuntu w'umuhanuzwa jambo inararibonye, ashobora gupangisha koshi y'ikinyoma agiye kubesha igihugu n'amakungu. Avuga ngo umuvyeyi wacu ngo yahamagaye abahutu b'ikongo, abahutu siko yavuze, ngo arabigisha ngo ni mugende mwiyegeranye, ngo nzobanwikira abasoda ngo babafashe kwica abatutsi biwaye. Ibyo bintu mwarabyumvise? Ndiyumvira navuga nti uyu muntu kubera iki umuntu ashobora kugwara ihahamuka mu gihugu kivaho giteye imbere gifise n'ubuvuzi bukaze, ntibamufate ngo bamuvurire ku migozi y'igitanda, abantu bakari ku muntu bikagenda gutyo. Imana dufashe cyane. Haleluya! Jewe mu 2004 niho naba mustanteri w'ikambi y'impunzi z'abanyekongo, kandi 90 ngira n'ibice 5% iyo kambi yari mwe abo bantu yita ko ari abatutsi b'ikongo. Nuno munsi baracaba hano, bahamaze imyaka 10 barahavyarira,
bahubatse amazu abandi barayagura, dushingirana abageni, tumarirana imanza, turi kuri mashirahamwe. Uri kurambwira umuntu yorengana bari ngaha akaja kuba hariya? Ture guhendwa. Igihugu cyacu Imana yagihaye umugisha. Ibi ndabizi baranduga ko mugabo ntacyo bitwaye. Haleluya. Jewe narababwiye ndi gwemera mivumo, uzushaka umvumo cyangwa ureke. Umunsi umutima wanjye utagufashije kungwanya sinzoreka kuryama ngo sinzira. Tugendere mu kuri, tubeshuze ikinyoma. Ijambo ry'Imana tubwira ngo turemerewe guhengama iyo bikenewe, mugabo tugahengamira mu ruhande. Icete cya kabiri cy'Abikorinto, Paulo yavuze ngo mwebwe ntimushobora kugwanya ukuri na rimwe, ahubwo muhamagariwe kugira gute? Kuba mu ruhande gukuri. Icete cya kabiri cy'Abikorinto 13:8. Iyo ukuri n'ikinyoma bihanganye turemerewe guhengama, ariko urabaho uhengamiye. Kuko biriya ngatubwira ngo ikinyoma ni Satani wenyine yacivyariye. Abantu b'Imana rero, igihugu cyashize Imana imbere, tugomba guhengamira mu ruhande gukuri. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turabagabo gushinga intahe kuvyo twabonye, ivyo twumvise n'ivyo twiboneye. Turazi yuko muri no misi uhanganye, ariko twebwe natwe turi ku rugamba, dupfukamye dusenga Imana gufata amaboko igukomeza. Kuva Imana ibateye iteka ridasanzwe yo kurongora ihanga ryayo, wagwanye urugamba rutoroshe rwo kurandurana n'imizi icitwa amacakubiri. Ivyo kiretse ureha kubivuga kubera imvo yisangije, nta muntu ari ngaha atabibonye. Amacakubiri y'amoko abayavuga uno muzi sinzi iyo babikura, ariko turashima Imana yuko yabaye ikiganza ciza cyuko imitima y'abantu itekana, amoko yose uno musi akabaryama agasinzira. Kuva mushitse muri ayo mabanga twabonye ikiganza ciza c'Imana. Amacakubiri y'imigambwe uno musi sinka ya kera, kuko mwarigishije yuko umugambwe mukuru ari igihugu, abantu baratahura. Ico twarakibonye y'amacakubiri y'amadini ntayo. Vyatanguye igihe muje Imana ibaduhaye, niho twatangura kubona amadini yose ashobora guhurira hamwe bagasenga Imana, bakaganira. Dusanga vya bintu byose byadutandukanya ntivyari bifashe. Uno munsi ugasanga turagenderanirana kandi dufise imyizerere idasa, kuko twatahuye ico dupfana. Ico kintu turakibashimira cyane, kuko ico kintu mwarakigwanye ngo rugamba. Waduhaye ico dupfana, utwaka ico twapfa, ico ntituzoreka kukivuga. Turakigushimira, Imana ishimwe cyane. Wagwanye intambara y'abagisahura, kuko ushaka tugisangira. Ivyo kandi uzobizira, ariko uzuvyemere, kuko imbere y'Imana utegura ibitsibo bikomeye cyane. Nta mwami n'umwe yigeze ahaguruka ngo agwanire agateka, umutekano n'amahoro no kwidegembya k'umuntu muto Imana itashigikiye. Nubwo yagwanywa n'ibihangange bindi bikikoranya bikaja hamwe, vyarangira Imana imuhaye insinzi. Rero ico twarakibonye, turagishingira intahe. Wahagarariye igihugu ku mahoro n'umutekano. Kera saa 12 igeze, kiwarenga kwa Busigo, kiwarenga ku Musaga, baje bavuga ati rindira kuko amasaha yarenze. Ariko no munsi umuvyeyi ari ruguri Gitega canke Karusi, bamubwiye ati umwana araremvye Bujumbura minwi, umva saa 10 agushitseko yizi ataco yinona. Ico kintu kirakomeye cyane. Nubwitange bwanyu, kuko mwabaye indongozi nziza. Igihugu cyanyu Imana yabahaye murakirinda, kuko nakaro mwongere mwiza ni kwamera. Tahunga idubu,
tahunga imbwebwe iyo ziteye intama ahagarara muri zakazigwanira zikaba amahoro. Imana ishimwe cyane. Waragwaniye ubutungane kuri bose kuko wanka akarenganyo n'igikenye. Ntitugira aho tubivugira ariko tuba tubibona. Turaza ubwitange mwagize mukarekura leta yose gatembera igihugu cyose irondera ikintu kigoye abene gihugu, ikintu kibababaje. Byabaye tubona kandi igihe cyose bazanye raporo mwarishikirayo mukabona ingene abantu bamerewe mugahagararana n'impahazwa mukazirenganura. Uno munsi nyine cyubahiro tugatubabwira akarenganyo ntikarahera n'igikenye ntikirahera. Mugabo n'urenganye uwundi uyu munsi urenganijwe avuga ati ngo mundenganye mugabo ndabizi neza umunsi yabimenye azondenganura. Icyo ni cyizere abantu bagira bati umunsi umuvyeyi wa nyine cyo yabimenye ndabizi neza yuko ndenganya umwanya atarabimenya mugo umunsi yabimenye ndabizi ntazovyihanganira. Turakibashimira, turashimira Imana cyane. Haleluya. Imana yabahaye igihugu carahariwe ivomo n'ayandi makungu. Umenga caragwaye imibembe abantu bakinena mugabo uno munsi murabona yuko mutumwa ko hose kandi inama zikomeye bama barondera yuko bumva namwe inama yanyu ikivuga. Tugashima iyo mutashe yo twumva ikizere amakungu yabagiriye tukavuga tuti Imana ishimwe kuko iryo niteka kuko umurundi wese ahageze aravyubahirwa. Imana yo mwijuru ihabwe cyubahiro nihabwe amashi. Aha abandi birukana bagatoteza basenga Imana nyamana ahubwo bakimika ibigirwamana bagaha ikaze ivy'Imana yise kizira. Mwebwe mwahisemo kuja imbere y'abandi guca bugufi no gusenga ndetse no guhimiriza abasenga gusenga cyane bakavavanura n'ibintu hasi. Haleluya. Bwana sifiwe. Mwebwe aho kurera nabi nkuko abandi babikora ndetse bakigisha n'abana babo gutukana rimwe na rimwe bakayibateramwe intege, mwebwe mwigishije abanyu gusenga no kubakarura muri vyiza. Imana ibahezagire cyane. Mwabaye akaroro ko guca bugufi no gupfukama imbere y'Imana mu gusenga no kuyinginga. Imana yo mwijuru ize yami baraba ryiza ishira ikiganza ciza kuvyo muri ko murakora. Ingeso n'inyifato vyanyu nta na rimwe vyonezera abanyakibi ariko ko biri kose mwahisemwe neza. Amen. Mukomeze gusenga, mukomeze kugwiza imbabazi ku banyentege nke. Nitwakomeza kuba mu bumwe duhuje umutima n'inama niho urugendo turimo tuzorosozera amahoro. Ntimukangwe n'imisozi iduhagaze imbere kuko turabizi yuko igiti itagira ko ivyamwa ntacyo gipfa n'inkende. Turabizi yuko ivyo babahora bazobiduhora twese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mushikame musenge mwumvire ijwi ry'Imana. Nimwakomeza kunga abantu mwakomeza kurondera ineza no kugwanira agateka ka bose. Turabizi neza yuko bizorangira bose bavuga bati turemeye adusumvye Imana kandi igihugu cyacu kizogira umugisha kizoshiki iyo kiteza kuja umugisha tuzowuronka. Akarere ndaze ko n'amakungu hari icyo babitezemwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ibahezagire. Mwibuke ijambo Yesu yavuze nta kintu kija mu muntu kimumwanduza kimuhumanya ariko ikimuvamo nico kigira gute nico gituma humana. Imbere y'ukoga nisangwa no kugwanya imyanda ariko cyane cyane dutunganya imitima yacu. Imitima yacu himbara Imana gusumba uko twokwisiga nuko twomesa nuko twomota. Ariko Imana igomba kumva akamoto keza k'imitima yacu. Imitima yuzuye urukundo, imitima yuzuye impuhwe, imitima yuzuye kuzirikana,
imitima yuzuye kumva ufise icyo ugomba gukora kuri mugenzi wawe kugira ngo nubwo ari hasi nawe ahaguruka abandanye urugendo. Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Mu kurangiza ntimugire ubwoba, nimba ufise umutima muri wewe ukwagiriza ikibi, nta sabuni hari zijya wisiga cyangwa bamesuza woshobora koza umutima wawe niyo sabuni. Isabuni yonyine itunganya umutima w'umuntu n'amaraso ya Yesu Kristo. Urashobora kuvuga uti imbere y'Imana iri jambo riransinze, jewe ndi umunyabyaha, muri urutonde Yesu yavuze hari kindega muri byo, ariko nimba hari nagomba nakubwire ndaguha inkuru nziza. Yesu ntarava mu ntebe y'imbabazi, aracafise imbabazi, arakurindiriye kugira ngo akubabarire. Niyamara kukubabarira ibya kera bihere, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi niyamara kuza gutora ishengero agasoma amazina y'abera baja kuraga ubwami bw'Imana, nawe wobamo. Ntiwite ku byo wakoze, hindukiza amaso ku mbabazi z'Imana. Urahari, uduze ikiganza dusenge, uvuga uti Imana imbabarire.